usanga tuvuga n'icyerekeye igikoresho mbona gikoreshwa cyane cyane n'ibihugu by'i Burayi ngaha mu Burundi gikoreshwa na Union Européenne bayita outil snapshot. Rero iyi outil nashaka ndayipresente mu majambo novuga gute résumé kuko umuntu yovyita résumé kubera l'outil en soi kuko usanze imeze c'est un outil statistique. Donc c'est un outil statistique bakoresha ku évaluer les statistiques nationales. Rero kuri uyu munsi hari ibikoresho byinshi usanga bariko barakoresha mugabo iciza cyayo ndaza kuyereka ko washobora kuyitahana muhira cyangwa washaka kuzoyikoresha pour la prochaine fois. C'est un outil d'évaluation du système national et des données sectorielles. Aha muraza kuvyumva sinzi ko ari abantu bo muri INSBU sinzi ko arabaje INSBU canke abantu basanzwe baserukira ibigo bisohora ibiharuro des institutions de production canke tubaza kwipresenter yego tubaza kwipresenter bon canke reka duhere kuri ico nyene sinzi ko ari mikoro gira kabiri kubera ikintu uri kimwe kubera mu byo nza kubereka donc muri introduction peut-être ndabaha ijambo mu présenter kugira tumenye abo turiko turavugana. Donc iyi outil bikoresha ku évaluer le système national mugabo mukamuzi yuko ngaha mu Burundi le système national il produit amadonnées ni INSBU mwasha kuja kuri site mukabona le décret loi il crée cyangwa il modifie parce que ni akera c'est date de la colonisation presque mugabo ama système agiye arahinduka. Bon icyo ni cyambe kigira kabiri il y a beaucoup d'autres structures cyangwa institutions au niveau sectoriel ministériel les institutions BRB n'abandi muri finance produisent ce qu'on peut appeler des données nationales ibiharuro bikwiye igihugu cyose. Rero iyo outil snapshot il évalue non seulement le système national mais aussi les données sectorielles. Murazi ko mwese ibiharuro vyerekeye urudandazwa kenshi mutuye kubirondera tubirondera kuri site ya BRB www.brb.bi tugiye ku biharuro bindi avyo usanga kuri INSBU www.insbu.bi tugiye muri biharuro vyerekeye ikigega ca leta budget tubisanga kuri ministère ya finance. Hari ibindi biharuro navyo vy'amadokima national usanga biri kuri yandi masite atandukanye. Rero aha nashaka kuvuga l'outil permet d'analyser la maturité du système statistique. Ndaza kuba ama indicateur bakoresha nibaza ko cyane koberekeye nk'abatanga amakuru ico kintu gikomeye hame kigira kabiri ico bita la qualité des indicateurs clés. Tuza gufata uburorero busanzwe. Turazi ko mu Burundi rero amadone ari mu itegeko asohora n'ikigo INSBU. Rero INSBU abatayizi bayita un établissement public à caractère administratif. Cyo ni cyambere. Kigira kabiri c'est comme un établissement autonome administratif ifise conseil d'administration. Kigira gatatu itwagwa na direction générale laquelle direction générale même si un conseil d'administration est dépendant du ministère des finances. Ibi mbasha kubisanga kuri site yabo. Ni ibintu rero biri très important. Pourquoi? Parce que ça doit garantir non seulement la crédibilité et la fiabilité des données statistiques. Nous voyons que la structure, ils produisent une structure plus ou moins autonome. Ça veut dire que vous verrez les canaux. Il y a aussi le personnel, les équipements, mais aussi, je pense, les infrastructures. Bon, moi, c'est un niveau que tu vois au moins. Par rapport aux utilisateurs au muri santé ndaza kubaha le format Excel n'abandi bose babishaka kugira ndabahe les réponses que j'ai données muri format Excel. Rero iciza cyavyo ni iki ya difficile à peu près 80 questions pour diffuser des indicateurs. Alors l'outil snapshot efficient comme tout le on va dire comme la plupart des indicateurs d'évaluation du système statistique efficient des piliers. Le premier pilier,
c'est le cadre juridique. Le cadre juridique, ça veut dire quoi? Dans un coup, il y a la formulation de la question. Est-ce que les données statistiques que vous produisez, est-ce que diffusez un cadre juridique unique? Alors, itegeko rimwe cyangwa rifise cyangwa ntari rihari. C'est quoi tunavyumvikana? Donc, si vous produisez des données nationales, est-ce qu'il y a une loi qui régit cette production? Il existe un cadre juridique. Kigira kabiri, c'est le. C'est pas. Moi, j'allais dire c'est une question, bravo, c'est une thématique parce qu'il a déjà fait des questions à l'intérieur. Ikibazo kigira kabiri, ni cerekeye cyangwa igipimo cya kabiri ou indicateur, c'est l'intégration et la cohérence des données sectorielles avec le système national. Si vous produisez, asanga musohora amadonnées sur la production agricole, asanga musohora amadonnées de santé, asanga musohora amadonnées ku budanazwa BRB, etc. Est-ce que ces données sont-elles cohérentes avec le système national qui est l'INESBU? Kigira gatatu, on analyse en fait le système par rapport à l'adéquation des ressources. Mbega mu kazi wanyu mwe muproduce amadonnées, mufise abakozi bakwiye, mufise équipement zikwiye, murafise n'ibindi byose bikenewe infrastructure zikwiye. Kigira gatatu cyangwa kigira kane, nibazwe kigira kane, ce sont les indicateurs qui déterminent la qualité. Mbega la qualité de vos données. Munashaka kuziga par rapport à votre structure. Est-ce qu'il y a un engagement? Est-ce qu'il y a l'impartialité et l'objectivité? Mbega, au niveau des méthodologies des procédures, est-ce que vous suivez des normes internationales, internationalement reconnues, qui guident à canner par rapport à la qualité? Est-ce que vous pouvez garantir l'exactitude et la fiabilité? Hanyuma, ikindi nibaza ko peut-être kitaraba les producteurs mugabo kiraba ababikoresha, ce sont les relations entre les producteurs des données statistiques et les utilisateurs. Ico ni ikintu kiri très important kubera iyo umuntu aproduce amadonnées cyangwa agasohora ibiharuro abazikora abandi bantu bazobikoresha notama je nabonye ko ngaha mwese mwe benshi muri ngaha mu banyamakuru mwe murakoresha ivyo biharuro. Rero ikibazo kihari hagati y'abasohora ivyo biharuro n'abanagize avec soit le public cyangwa utilisateur no kuraba ce qu'on peut appeler la pertinence, la facilité cyangwa l'accessibilité. Hama icanyuma dukoresha no kuraba quelques indicateurs. Indicateurs tubasha gukoresha ibiharuro vyerekeye ibiciro, mbega ivyo biharuro ni ico giharuro ugisohora numwe cyangwa ni benshi abisora. Hanyuma tubasha gufata ibiharuro vyerekeye amagara abantu, mortalité infantile, comment dirais-je, la prévalence de certaines maladies. Mbega babisohora ni bamwe cyangwa ni en cohérence avec les données nationales. Est-ce que les données sectorielles n'ama données nationales ni namwe? Urashaka gufata vyerekeye aussi le commerce international et BRB irasohora ibiharuro. Mbega BRB ibisohoye irakorana na INESBU. Ministère des Finances irasohora ibiharuro vyerekeye le budget de l'État, le déficit, la dette publique. Mbega INESBU iye kubikoresha irafise une unité au sein des finances cyangwa vice versa. Turashaka kubandanya n'ibindi vyinshi vyerekeye assainissement, électricité, n'ibindi vyinshi. Nibaza ko ibiharuro bit très important. Maintenant, reka ngende kuri idonido ku bipimo. Rero ikintu ca mbere babaza cet outil snapshot iherako c'est le cadre juridique canke amategeko aranga le système de production des données nationales. Ikibazo ca mbere niki? Est-ce qu'il existe une loi ou bien un seul cadre officiel de la production de ces données dans tous les secteurs? On est d'accord? Est-ce qu'il existe un cadre cohérent, concerté et une loi qui vous permet de sortir les données sans que d'autres structures fassent la même chose? Est-ce qu'il existe un seul cadre? Il existe un seul cadre. Mugabo arahandi murashaka kwibaza
mbega aho bariho ahantu mwibaze yuko ibiharuro bisohoka maza kudufasha abanyamakuru mukoresha byinshi mwibaze ko ibiharuro bisohoka mugabo iyo kaze kabitahari ico ni igipimo ca mbere kihari kubera turazi yuko twese mu gusohora ibiharuro turafise novuga gute d'ailleurs nka twego turabasheshe mu gusohora ibiharuro iyo tugize enquête d'envergure nationale turasaba uruhusha cyo bita visa statistique muri NESBU turaba questionnaire iyo duproduise amadonnées turasubira tukabitanga novuga iki il existe un cadre avec amategeko je kuri ico kibazo nishuye ko rego mugabo ibibazo si ico gusa ni vyinshi kuko nabariye l'outil snapshot ikoresha un fichier Excel ça leur permet de faire au moins 10 questions sur chaque thématique kare nayiko ndara mu gitondo ndiko ndagira résumé ndabona yuko ni nabandanya nkora nkuko bo bakora musanga mfise amadiapo 80 mugana navuga nti naho umuntu agira amadiapo menshi ugize imwe par rapport à la thématique nibaza ko twese tuvyumva rero umuntu niyaza kumva yibaza yuko il existe plusieurs cadres cyangwa amategeko menshi par rapport à la production des données nationales cyangwa si ce cadre officiel n'existe pas ashobora kuca tubarira nje gituma nibaza yuko musi donda présente abadonné mugabo aussi muri ntuzenya muri cadre de cette recherche baravuga yuko je dois avoir parlé twaravugaye n'abantu muri NESBU kuvyo ntazi nkayibabaza hame kigira kabiri muraza kumfasha c'est la production et la diffusion des données sectorielles. Est-ce que ibiharuro biri muri education ora cyo bita annuel statistique ibiharuro vyerekeye amashuri abantu bakunda kubiraba muzosanga ibiharuro vyerekeye taux de scolarisation abana batangwa amashuri kuva muri primaire kuva ku macycle kuri fondamental post fondamental etc bakagira n'abarimu basanga mukoresha ibiharuro vyerekeye annuel statistique mugabo iki kibazo ariko rabaza naho hoba ivyo canka handi mbega ivyo biharuro ko bisohoka na diffusion ivyo biharuro mbega ya stratégie nationale ya développement de la statistique iri muri NESBU mbega NESBU irabikuvra d'une manière ou d'une autre donc ico ni kibazo nuvuga iki turi muri cadre entre guillemets juridique institutionnel kuraba ukugena ibiharuro bisohoka muri education bisohoka muri santé bisohoka no mu bisata bitandukanye mugabo muri NESBU canke ISTEBO akunda kwita ISTEBO nazo ko kari koroshe mugabo deje yamuye ati iyo bimaze itegeko ryamaze kuhaba ntuzose kuvuga iyo zina turumvikana rero mu biharuro twe tuzi nuko mu Burundi igiharuro gisohotse mu ma ministère c'est que on va dire muri stratégie ya NESBU biabizwe biabiri couvert nibaza ko mu Burundi ari kibazo gikunda kubaho cyo bita coordination nukuvuga iki est-ce que umuntu mu ministère de la santé ashobora gusohora amadonnées statistiques sans que abo muri NESBU baba okuha canke est-ce que NESBU yashobora gusohora ibiharuro sans que au ministère de la santé babizi mu bisanzwe la réponse c'est non nuvuga yuko mu gushika ubu mu Burundi ibiharuro bikomakomeye bisohoka au niveau national biri couvert par cette stratégie kandi kinacho nuvuga yuko icyo umuntu yo kwita manque de coordination nta iriho mugabo harashaka kubaho peut-être tuza kuraba plus loin ivyerekeye la diffusion canke la diffusion des données statistiques ikigira gatatu muraza kumfasha aha umuntu wese anibaza yuko muraza kumfasha ngahe kunyishu natanze ivyerekeye ce qu'on appelle l'adéquation des ressources mbega uburyo bakoresha mu gusohora ibiharuro mbega burakwiye jewe ikintu ca mbere navuze nti ntibukwiye ku nivo zitatu nivo ya mbere abakozi mbega abakozi basohora ibiharuro naho tubafatira nkaho muri santé mbega abakozi barakwiye kigira kabiri mbega ibikoresho bafise birakwiye mbega amahera bafise arakwiye kugira azabe bisohora régulièrement jewe nyishu natanze nuko les ressources devaient être renforcées niyo nyishu natanze de manière simple turazi mu Burundi okay ntawo binyegeza turi igihugu kizoja muri emergence mugabo turacari igihugu gikenye navuga ikigo gikenye rero kiba kibuze uburyo rero turabuze n'abakozi bunzosanga bakwiye barakeneye renforcement des capacités notamment kubya bikoresha bakoresha ama logiciel
no muri igiye no muri NSB muzosanga hariho ndavuga guti ajya ama logiciel ya bayita gukimeye géomatique cyangwa cartographie muzosanga akenshi ils ne sont pas outillés par rapport à ces logiciels. Les logiciels acapa akoresha ibiharuro vya cartographie muza gusanga muri NSB nabo bafite ibiharuro vyinshi baje bafise ajya ama logiciel twese dukoresha SPSS Stata tout ça. Mugabo muza gusanga ibiharuro vyerekeye cartographie muzanga ari bagifise ingorane. Ndazi ko rero ntuzenya neze kubona un service de données géométriques sinzi aho nayisanze hari muri ministère des finances. Mugabo sinzi ko abantu benshi babikoresha. Cyangwa abantu benshi babizi. Rero inyishu natanze ni iki? Le personnel, c'est vrai qu'on a un personnel, hari ikibazo babaza mbega le personnel bakoresha nta kindi kintu babakoresha muri leta murabizi. Muri leta naho uri tu es producteur de données statistiques ntibuza yuko bakwikora ko pour aller faire autre chose. Alors vous savez à côté une petite logistique. Mais normalement, on va dire que c'est ce qu'on appelle, on a besoin d'un renforcement de capacité. Tant au niveau de y'abantu babikora, au niveau y'ibikoresho n'uburyo. Parce que mutaronse uburyo, ico gituma muzosanga kenshi mu biharuro muzosanga bafise ibiharuro les données d'enquête. Les données d'enquête, c'est que vous avez des données administratives de collecte régulière. Hanyuma ahita ikintu cyitwa gatatu. Ikintu cyitwa kigira kane c'est la qualité. Ikibazo ca mbere, est-ce que toutes les données que les secteurs, les données sectorielles ziri produites sont-elles validées? C'est ikibazo ca mbere. Mugabo je ku biharuro ndazi ko ibiharuro vyinshi. Je ne sais pas si c'était toutes les données, mais je sais que les données sectorielles en général, elles sont validées à travers un atelier. Sinzi atelier ko ari batumira tous les utilisateurs, mwese baratumira kugira murabe ko ari ivyo cyangwa atari ivyo. Mugabo ico nzi yuko no kubagira un processus de validation. Kigira kabiri en général, iyo bagize ico bita ma stratégie, en général, les données sont intégrées dans le processus de données nationales. Donc, ibiharuro bakoresha mu secteur yaba production, yaba commerce, yaba iki, ibyo ni ibiharuro dukoresha kenshi mu madonnées, on va dire dans le processus de données nationales. Hanyuma kigira gatatu, c'est la standardisation. Mbega ibipimo bakoresha, les définitions et les méthodes. Mbega ni nama méthode twese ari standard dukoresha normes internationales, canke il existe des divergences multiples. Rero mugiye kuraba en général c'est vrai que arakabazo babaza ngo mbega musanzeho des divergences. Qui corrige? Est-ce qu'il existe un atelier de validation des données nationales par rapport aux données des pays voisins? Ico nta gihari. Mugabo mugiye kuraba la définition nimwaza kuraba ce qu'on peut appeler par exemple muri ministère de l'éducation nationale le taux d'abandon scolaire, l'indicateur NIM. Le taux de scolarisation brute, icyo bita le taux abana baja ku ishuri ku myaka yabo muri catégorie. C'est-à-dire que le taux de scolarisation brute NIM, le taux de scolarisation net NIM, mugiye kuraba les données de la santé, les naissances, la mortalité infantile, néonatale, etc., maternelle, la prévalence de certaines maladies muzosanga elle m'a donné 15 nama indicateurs muyasanga même sur le site de l'OMS. Ce qui fait que en termes de définition, en termes de méthode, j'ai affirmé que ça suit les normes internationales. Murashaka kugenda même les données ndashaka kuvuga ko hariho ibiharuro bimwe usanga ari ama estimation muco kibazo mugabo en termes de définition des méthodes na muzogenda mukaraba peut-être le revenu national umwembo w'igihugu mugiye kuraba ku mwaka ibiharuro bisanga kuri site ya Berbe mugabo muza gusanga ari ibiharuro byakoreshe bivuye muri Nesbo. Ariko rero aha ndagwenda garutse ari akantu kitwa divergence. Divergence ruvuga iki? Bashaka gusanga même si les définitions et les méthodes sont les mêmes. Bashaka gusanga ibiharuro bidasa. Bashaka gusanga umwembo igiharuro usanze muri Berbe wagenda gusanga muri Inesbu baragihinduye parce qu'ils ont
actualiser les données bakoresheje bon d'abakarorero muri 2015 il y a eu un déficit. Bon cyo no kwita yuko umwimbo wagabanutse. Mu biharuro byasohotse kenshi bakunda gukoresha bya FMI. Bestima yuko umwimbo ugiye kugabanuka ku bice bitatu n'ibice 9 mugabo mu gice cyanyuma cy'umwaka wa 2015 babiharura ku bice 7. Ico gihe barafashe ama equipe cyangwa basanzwe bakoresha ibiharuro muri finance muri BRB muri Nesbo bagenda kugira inama sizo bayigiriye quelque part nko muri Ethiopie bagira cyo bitara cohérence des chiffres baragaruka muzosanga ibiharuro byarahindutse umwimbo usanga waraganutse hafi ibice byegeza 1% ku mwaka ujya mwaka biko biramanuka no kuvuga iki kenshi murashaka gusanga même si les définitions les méthodes ibipima ari bimwe ibiharuro bidasa uko umuntu yabikoresheje mu gihe canke yisunze parce que iyo ukoresha ibiharuro kenshi muca mukoresha bitari projection kuraba muri kazoza rero nibaza yuko en termes de qualité ahantu baza ko no subiramo yuko kenshi ibiharuro tuno kwita les données sectorielles sont validées hama sont intégrées dans le processus de données nationales hama novuga yuko les définitions les méthodes suivent des normes internationales hama il subsiste des divergences. Kuko nabivuze izi nyishu ndiko ndabaha ni nyishu ziri muri sous forme de tableau. Muri tableau naho habayemo amashwa multiple, amashwa menshi. Donc ici je vous donne que les réponses que j'ai confirmées. Namwe murashaka kuvuga ati ibintu bavuze sivyo cyangwa sivyo. Alors, ikindi gipimo cyo mo kwita les relations entre la publication des données et le public cyangwa les utilisateurs. Mugiye kuraba rero abantu bakoresha ibiharuro abantu bakoresha ibiharuro n'abantu babisohora kenshi nta gwego bafise bahuriramo. Tuko tumvikana. Nuvuga iki? Wewe wasanga igiharuro cyo muri Nesbo kitarico canke cyo muri santé. Uzocugenda gusaba rendez-vous kugira ronke umuntu wiwe yaragikoze. Tuko tumvikana. Kubera iki? Wewe ugisohoye ugasanga hari ikintu aramwe kanenge ubukene kwenda kuraba umuntu yagisohoye kugira ngo mbare yuko ico giharuro mbega nico si cyo mbega ari ikintu mu dufasha kugira ngo tuvuge ibintu byo tuko turumvikana no vuga iki rero ico bita nabare ko ari uti snapshot bakoresha mu bihugu byinshi ngaba bayikoresha muri notamment les pays de l'Union européenne n'ibindi bihugu byinshi mugabo icyo bita les comités d'opinion apana kandi wandika gusa muri bavyitangwe mbega muri uko consulter akantu boîte bashiramo boîte d'opinion apana kajya gusa uwo ari gihe wandika ntuze commentaire umuntu akayakira kazora yuko ivyo yaragize cyangwa agatena considération ivyo bavuze mugabo ngaha ico ndiko ndavuga iki nuko il existe une structure formelle bita comité. Iyo komite rero ikaba irimo abantu basohora ivyo biharuro n'abantu babikoresha. Ndazi nk'abantu muri novote nko muri domaine ya santé iyo mu bisohoye mwe murafise abantu babikoresha mu hôpital ku ma structure kuva hasi gushika hejuru abantu murabonana murafise n'aba partenaires que ce soit l'OMS, que ce soit l'UNICEF, que ce soit le gouvernement, que ce soit des structures novuga gute hejuru cyangwa déconcentré abo bose murabahamagara mukagira ngo ati voilà la validation ya biharuro turiko turasohora mwe mu bikoresha soit muri planification cyangwa kuri terre nimuze murabikora ivyo cyangwa mutubarire yuko ari kitagenda bo kenshi ikindi kintu kitorosha kubera iki aha turiko tuvuga ibintu muri rusange turiko tugukoresha ama structure menshi ama ministère menshi mugiye kuraba murashaka gusanga igiharuro kiri ngaha muri direction générale de la planification muri ministère de l'éducation mugasanga ibiharuro bafise byereke abandon scolaire n'ibiharuro bafise muri commune imwe kuna kwa abandon kenshi he kera yari ruigi unye ndibazwa cy'ibitoke mugiye kuraba le taux d'abandon scolaire ugasanga umuntu ari muri commune yari yose mushatse kuvuga muri cy'ibitoke ugasanga abiharuro abifise mugabo au niveau central ntavyo baramenya tuko turumvikana novuga iki ujya muntu ari kuri abandon scolaire
reka tugende muri strategie ya ntuzenya ya development cyangwa kubikoresha. Iyo directeur w'ishuri abonye ko abana bariko barava mu mashuri aca yihutira kuraba comité des parents akaduga gushika muri conseil communal. Kubera iki ikintu kigo kiraba gituma abana batishuri niki, mugasanga rero ibintu hariya biranyarutse, mugo ugasanga ngaha au niveau central navyo baramenya. Kubera iki? Kubera yashaka gukora ibintu byinshi, bashaka gusanga ari iki kibona avuga kare cerekeye ikibarero source. Umunsi umwe naragiye Gitega, turahura n'umudamu qui inspecte, yitwa inspectrice de la province de Gitega. Arambara ati burya intara ya Gitega niyo ntara ya mbere nini, niyo en terme de superficie, niyo ntara ya mbere ifise abantu benshi, niyo ntara ya mbere ifise abanyeshuri benshi. Arambara ati rero cyabiyumvira ngiye mu Giheta ngasanga umwarimu yataye ishuri, dese kabimbarira jende inspectrice ati rotaye ko za kurondera umwarimu kumusubira, ugata wumva uyundi ageze za Mutaho. Hariho ni commune iri kure vers Mahwa yitwa Rusange cyangwa Rusange Jansoro muga yegereye Bururi. Ati je uriyumvira ati ngaha fise imodoka imwe naho nyese ndayisangije bigana navuga vya resource ndagasubiramo akakana fise imodoka imwe naho nyese sindayisangije turi batatu, umwe yadesize ko intervena muri Giheta, uwundi muri Mutaho, uyundi muri Jansoro. Ati je byarashitse ndabarama ngenza ko intervena ndasenga Imana nibaza yuko ivyo bintu vyoba vyahindutse. Ati nashitseyo 6 mois après. Ati kwereke kuraka ndabishize kuri fishi ntiza kugenda muri ya commune. Ati mugabo misi yose kuri rentrée scolaire ukwezi kwa mbere ntakubona n'ukwezi kwa kabiri. Ati kwereke misi yose habari abantu batonze bakoreye ko basavye invitation bagiye naho bataranka invitation officielle cyangwa numenye ko ministère bamaze kubemerera. Tiko turavyumva mwese barabizi ni système ya scolaire mu Burundi nibaza ko yitwara ikibanza kinini. No fisque le budget de l'État n'abantu bari muza gusanga abanyeshuri icyo no kwita les élèves bari autour de 3 millions et plus. Tiko turavyumva kandi benshi bari muri fondamental harura y'amashuri umuragera plus de 3 millions. Mu gihugu cyose mu gucuzura divisa ushira kone bangana. Rero ujya gusanga rero uburyo bakwiye gukoresha uburyo nk'ubw'abantu bakoresha nk'amadrone nihavyo horo mugabo kuzokoresha imodoka kuzokuvra ama commune 9 ngo turubikana iyo mu ntara ya mbere nini ivyoroshe. Okay, nuvuga iki icyo nako navuga yuko kuzosanga rero les comités d'utilisation des données abakoresha ibiharuro ababisohora ahonye muza gusanga hariho ikiraro kinini ya cyane gose. Tiko turavyumva mugabo mu bisanzwe ahanagiye kure kuvyerekeye peut-être l'éducation mugabo c'est un sujet très important. Mugabo masha gusanga n'ibindi biharuro musanga ndazi ko abanyamakuru mukunda kubaza ngo kubera iki ibiharuro bimeze guki urabona ko bazi ibiharuro mwebwe muri opinion mwe murimo mu bakoresha ibiharuro murimo muca mugenda kurondera professeur ngo abishure kubera iki wo muri finance ntiyabishuye cyangwa muri BRB ntiyabishuye kubera iki dollar rigeze ngaha kandi iki nibiki baza kukubaza. Uravyumva mwe mukareka kubaza ujya umuntu yabisohoye cyangwa mukareka kubaza wo muri BRB azi ibiharuro n'amahera bafise ni dollar ko yamanuka n'iduga uvuza kubaza aba philosophe natwebwe. Tiko turumvikana. Alors ici ndagomba nibaza yuko notanga peut-être quelques exemples mada kumfasha. Ici pour les indicateurs hari ibiharuro byinshi ariko sinashaka ko turaba en termes d'évaluation. Est-ce que si on va dans l'éducation, l'indicateur il y a taux d'abandon scolaire, taux de scolarisation net, taux de scolarisation brut, mbega ibiharuro bihari birakwije amanorme. Tujya muri santé ibiharuro vyerekeye
kuvyara, kuvuka, mortalité infantile, néonatale, etc. Canke dans les structures, même des données mu mastructure mato, est-ce ibiharuro bihari birakoresha amategeko? Mugiye kubiraba ikintu cyambe si oui. Pourquoi? Parce que les indicateurs zonyene ibiharuro ce sont des normes internationales, c'est comparable. Bashaka comparer au Burundi, ugakompara na Djibouti, bashaka comparer n'ahandi. Hanyuma hari ibiharuro rero muzosanga isi biza gusanga kandi icyo bivuga nuko il y a certaines évolutions. Mugiye mu biharuro vyerekeye finance publique, vyerekeye la dette, ibiharuro birasohoka muri finance, birasohoka muri BRB. Kubera iki? Muri finance publique bisohoka en termes de prévision. Mugabo mwese murazi yuko ikiga ca leta kitari muri finance, ikiga ca leta ki muri BRB cyitwa trésor. Ce qui fait que comme le compte du trésor il est géré par la BRB sort des données officielles. Je dirais que même la BRB a des données plus actualisées que le ministère des Finances. Naho ariyo processus d'engagement de gutyo. Ni kuvuga iki? Ugiye kuranga nk'ibiharo vyerekeye finance publique, ivyerekeye la dette publique, ivyerekeye le déficit budgétaire, nuvuga iki déficit n'amahera basanzwe bafise cyangwa murabona ko muri iminsi ariko kugira révision budgétaire avant la fin de l'année, nuvuga iki ils ont constaté que amahera qu'ils ont prévu par rapport y'amahera yinjiye muri OBR ari amahera make. Babikonstate kuri compte du trésor. Muri yo ca leta. Igihe ca leta kiri he? Comme tout compte, il est muri banque. N'amahera yawe muri banque. Sinza hari, mugabe muri banque. Donc, c'est-à-dire quoi? Amahera hari canke indicateur ahiri biroroshe kuyabona muri BRB kuruta ahandi. Donc, je suis dans les indicateurs. C'est possible d'avoir des informations fiables publiées. Donc, ici, ce sont les données en rapport avec le commerce. Quand vous allez sur le site de la BRB, vous avez des exportations en volume, en valeur et la destination même. Vous avez aussi les importations par catégorie, parce que nous avons donné OBR, avec catégorisation, en chiffres, en valeur, on va dire, en volume, mais aussi par origine, selon les déclarations. Alors, comme vous dites, en termes d'indicateurs, cash à m'a donné, à Sohoka, m'a donné, affiché un bon système. Ça nous permet de dire que nous avons un système avec un système fiable, avec une bonne qualité. Alors, quelque part, ce sont les données, certaines données sectorielles. Les données en rapport avec l'assainissement, l'hygiène, la production de l'eau en milieu rural, cash avec non seulement, vous allez chercher ça au niveau de la régie des eaux, accès à l'électricité, accès à l'eau potable, la régie des eaux, la production, ce qu'ils appellent le nombre de compteurs dans le milieu urbain. En milieu rural, ce n'est pas toujours facile. Parce que ce qu'on peut appeler les addictions en eau potable, sous la, on va dire, la couverture du ministère des Finances. Ibiharo vyerekeye assainissement. Ibiharo vyerekeye assainissement, hygiène, vyerekeye la production y'amazi en milieu rural ntivyoroshe. Kenshi muza gusanga ari ibintu biragereranije. C'est-à-dire quoi? Ce sont des estimations. Kubera iki? Musitanteri wa commune Bwambarangwe uyu munsi arashaka kuvuga ati muri commune kuri umusozi hanaha turakeneye amazi. Sivyo? Mugaca mugasanga rero ico gihe imbere yuko INESBU igiragura enquête imenye ico bita les addictions en eau potable, ivyo biharo vyaramaze gusohoka. Tumvikana. Donc, il y a quelques indicateurs où les données, ce sont des données plus ou moins approximatives dans certains secteurs. Notamment, il dirait qu'il y a même là, dans ce qu'on appelle les pistes rurales. En Mabara national, Biro Rocher, ARB d'Absohora, mon gars, ma piste rurale de Biro Rocher. Bon, comme ça, il va riva commune Gitobe, commune yegiranye muri Kirundo. Niho umenya ko rishika cyane uri ngaha. Mugabo ugiye kuri tele abantu bari bashaka bati irarengana ntirirengana. Rero tumvikana. Mugabo uri ngaha ukavuga ati reka nkoresha ibiharuro bizwi. Ntabyo ushaka kumenya. Nuvuga yuko conclusion kuri ibintu
En termes de terminologie, comme indicateur mesh, on a kuvuga. La terminologie, les indicateurs, nous voyons que les normes internationales. Je ne sais pas. Kigira kabiri, muri outil snapshot, barakubaza est-ce que ibiharo bijanye n'ivyo bipimo, ce sont des biharuro fiables à long terme. À long terme, on fait deux choix. À long terme, c'est plus de 10 ans. Mugabo ibiharo bishasha ugiye kuraba iyo secteur uzagusanga ari entre 5 et 10 ans. Jero mu nyinshi natanze, navuze ko la terminologie la même pour toutes les séries longues parce qu'on peut comparer. On peut voir même sur le site, c'est un site international. Bashaka vérifier ko bisa ivyo mu Burundi dusohora. Hama kigira kabiri byinshi mu bipimo twavuze. Muzosanga bifise ibiharuro sur une des séries ndende zirenza imyaka 10. Imyaka 10 turi muri 2000 on va dire 24 c'est trop dire 24 ibiharo byinshi turabiro 23 cukuramo za usanga ibiharo bihari. Kigira gatatu, ce sont des données facilement consultables. Ubunya abantu benshi turabashimira koko benshi barize gushira ibiharo vyabo ku masite internet des producteurs. Apana mwebwe aba utilisateurs. Musanzwe burya la fiabilité d'une information c'est par rapport aux producteurs. Kubera ni mwani mafati igiharuro cyo muri Assemblée nationale mukagishira kuri site ya ETNB canke kuri Buja FM canke kuri BTV, rien ne garantit yuko ivyo washize hari vyo. Mugabo ugiye ku muntu asora ibiharuro yaba muri BRB yaba muri finance agasora igiharuro akagishira kuri site, ça garantit yuko la donnée est fiable et aussi transparente. Nous voyons que bibi muri indicateur de quoi? D'accessibilité. Hanyuma icanyuma umuntu yovuga yuko quand même depuis quelques années, plus de 10 ans d'ailleurs, nous avons quand même des normes internationales. Harige muranibaza est-ce que ibi bintu twaravyamanye? La réponse est non. Koberiki mugiye kuraba recensement de la population. Ibiharo vyayo. Ni biharuro nk'ivyo dufise ubu ni vyajyanye. Le recensement 2008. Kandi kinacho nagiye kuri ntuzenya kuri site ya Inesbu ibiharo dufise vy'umwaka vya recensement yabaye so bironka ryari l'année prochaine. Bon, ni dans 2 ans parce que il recensement la préparation yatanguye 2023. Hanyuma muzobisanga muzobisanga kuri site non pas Inesbu mugabo kuri site ya présidence la prévision. Nuko zobisanga kuri www.presidence.be. Sauf s'il y a une autre déclaration, normalement, ils donnent ça recensement. Les premières sorties de Zozilong, on peut dire que l'évaluation du système Snapshot nous permet d'évaluer le système national, mais aussi les données sectorielles. La conclusion, par rapport au cadre juridique, nous avons une loi et un cadre juridique qui nous permet de sortir les données. Kigira kabiri, nous avons aussi le deuxième indicateur qui est l'intégration et la cohérence. C'est aussi l'indicateur qui concerne la fiabilité des données. C'est aussi les relations entre utilisateurs et producteurs. Nathalie toujours en général, quand on valide les données sectorielles, les données nationales, on invite les utilisateurs. Nous avons des problèmes de ressources qui doivent être renforcés, tant en termes de personnel, équipement, ni vide. Quand nous produisons la plupart des indicateurs, ils sont cohérents avec les normes internationales. On peut aussi les trouver sur le site. Peut-être pour conclure, par rapport à, on va dire, aux normes, est-ce que toutes ces informations sortent à temps? Pas du tout. Mugabo, ça sort dans un laps de temps raisonnable. En général, au Koualiati, le sensibilisation, il y a toujours une marge d'erreur. C'est l'enquête intégrée des conditions de vie de ménage, plutôt EUCMVMB, 2019-20. En fait, on l'a attendu, il est sorti vers 2021, on va dire, vers la fin de l'année. On n'était pas sûr du mois, mais on sait que quand même, c'est dans les 3 mois qui est dans la prévision, il y a ça qui est calme.
par rapport. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Burundi dispose d'un système national et un cadre juridique avec des lois pour produire les données statistiques. Tous les ministères et secteurs n'informent pas toujours l'INSBU à temps pour la sortie des données. Mais on peut dire quand même qu'il existe un cadre d'occurrence avec notamment la validation et les ateliers. Un ministère peut vouloir sortir des données statistiques, commencer à les produire, mais au moment de la validation, ils invitent. Mungabo, avec Sangari, simple lettre, on invite l'INSBU ou bien quelqu'un du. Les indicateurs en général, ils sont cohérents avec les systèmes nationaux et internationaux. Les données par rapport aux utilisateurs ne sont pas toujours accessibles. C'est publié, parce qu'actuellement, on définit l'accessibilité par rapport à l'accès en ligne en général. Peut-être il y a toujours moyen d'améliorer la cohérence et la coordination. Ça veut dire quoi? Si par exemple, la communication, c'est un facteur actuellement très important. Si on doit sortir le recensement, les données du recensement de l'année prochaine, commencer à préparer l'opinion actuellement. Où est-ce qu'on va les trouver? Quels sont les outils, les indicateurs possibles, potentiels qu'on peut utiliser, même si on n'a pas encore sorti les chiffres? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire cet organe qui va produire les données statistiques, quelles que soient les données nationales, les données sectorielles, on a quand même besoin de coordonner, surtout avec les utilisateurs. Ibiharuro ntibabashiramwo muri yo ariko barashira ibiharuro ahabona. Kenshi baratumira le partenaire, le financier, ko ramukeneye. Mugabo les utilisateurs nabo nyene nibaza ko dans ma conclusion, abantu bakoresha ibiharuro ubona ko muri benshi, on devait avoir un rôle à jouer muri l'utilisation des données et l'amélioration de la publication et la production des données. Murakoze cyane.